Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 33 muri 39 co muri ca gitabo citwa jewe nahisemwo gukurikira Yesu KRISTO. Muriko muratwumviriza mwemu yera abane namwe. Igitwereka ko ishengero rya KRISTO ryateye imbere. Hari ikibazo twobanza kwibaza duti ishengero ni iki? Haba mw'ishengero rya kera canke mw'ishengero rishasha, ishengero ni umugwi w'abantu barenze umwe. Mw'isezerano rya kera turabona henshi handitswe ishengero ry'Abisirayeli, ahandi naho ugasanga Imana iriko iravuga ikavuga ngo ishengero ryanje, mu gihe ishatse kuvuga Abisirayeli. No mw'isezerano rishasha nuko nyene, henshi haranditswemwo ishengero nk'umugwi w'abantu bahisemwo gukurikira Yesu, na Yesu we nyene yabita ishengero. Kenshi nkunda kwibaza igituma muri kino gihe iyo bavuze ishengero twese duca tubona inyubako kanaka abantu bubatse ngo bahimbarizemwo Imana. Izo nyubako sizo shengero, ahubwo abakoranira muri zo niryo shengero. Birashoboka ko baba bisunze Mose na Salomo bo bubatse ihema ry'ibonaniro hamwe n'ingoro y'Uhoraho, ariko ntaho tubona abubaka ishengero nk'inzu kiretse muri kino gihe c'ubuzimire. Mu bisanzwe iyo dukoresheje ijambo kubaka ishengero, dutegerezwa kumva ko ari gushira hamwe ishengero canke gufata neza imibiri yacu. Igiteye ubwoba nuko dufata amashikanwa y'ivy'ubuntu yofashije abari mu bibazo by'inzara no kwambara ubusa, tugaca tuyubakamwo ayo mazu ngo n'amashengero. Nivyo mw'isezerano rya kera ubwa mbere turabona Mose yubaka ihema ry'Imana ryari rifise ico ryagenewe. Ushobora kubisanga mu gitabo co Kuvayo igice ca 25 kubandanya. Bwa kabiri turabona kandi Dawidi yifuza kubakira Imana inzu canke ingoro y'Uhoraho i Yerusalemu, ariko ikaba yubatswe n'umuhungu wiwe Salomo nk'uko Imana yari yabivuze iti, utuwo niwe azomwubakira ingoro ibe iy'izina ryiwe, uti kandi azokomeza intebe yiwe y'ubwami gushitsa ibihe vyose. Aho ni mu gitabo ca kabiri ca Samweli igice c'indwi ku murongo wa 13. Iyo ngoro nayo yari ifise ico yari igenewe. Gatatu, turanabona inzu zitwa sinagogi. Zari inzu abantu bahuriramwo ngo basenge, basome igitabo c'Imana cari kigizwe n'isezerano rya kera, bakahakorera n'ibindi bikorwa vy'Imana bitandukanye. Hama ndetse no mw'isezerano rishasha ubwa mbere turabona Yesu igihe yari afise imyaka 12 agenda gusengera muri iyo ngoro y'Uhoraho Salomo yubaka. Turanamubona akoranira hamwe n'abandi mu masinagogi atandukanye, ndetse yanayigishirizamwo kenshi. Ico gihe yashatswe no kwicwa incuro nyinshi kubera ubutumwa bwiza yababwira bananiwe no kubwakira nk'ijambo ry'Imana, ariko abantu benshi baramwizeye kandi bakamukurikira. Igihe cyarageze acirirwa urubanza n'abari abarongozi b'idini canke b'ishengero ry'ico gihe ry'abizera Imana biciye mu butumwa bwa Mose. Amaze kuzuka agasubira kwa se, yasize ishengero rinini ry'abamwizeye bakamukurikira. Abo nabo baciye batangura gukoranira ahariho hose. Nta na hamwe tubona bigeze bubaka inzu ngo bayisengeremo canke bavuge ngo iyi ni inzu y'Imana, kuko bari bazi ko imibiri yabo arizo shengero za mpwemu yera, kandi bari banazi ko Yesu yavuze ko igihe kizogera
abantu ntibabe bagisengera muri ya mazu, ahubwo bakaza barasengera mu mpwemu no mu kuri, nk'uko Yesu wenyene yabivuze. Ivyo navyo bikaba bishoboka aho ariho hose umuntu ageze. Ico gihe ishengero rya Kristo ryitirirwa ahantu abantu baba. Akarorero, ishengero ry'Abikorinto, ishengero ry'Abagalatiya, ishengero ry'Abitesalonike, ishengero ry'Abifilipi n'ahandi n'ahandi. Iyo usomye mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igice ca 2 n'ica 3, urabona ko igihe kizogera abakristo bagasubira kwitirirwa aho baba, bakava muri aya mazina y'amadini. Hari ivyete vyandikiwe amashengero canke amakoraniro yo mu bice bitandukanye byo muri Turikiya. Ni ukuvuga vyandikiwe abizeye bakongera bagakurikira Yesu b'i Sarudi, b'i Filadelfiya, b'i Lawodikiya, b'i Efeso, b'i Simuruna, b'i Perugamo n'ab'i Tuwatira. Nizigira ko igihe kiri mu kugera aho ishengero rya Kristo ryo mu Burundi rizoba rifise ibibanza mu mazone agize igihugu cacu cose. Vyumvikana ko abakristo bose bo ku mitumba itandukanye ko bazoba bafise aho bakoranira, hatitirirwa izina na rimwe ry'umuntu canke ry'ikintu uretse kuba ariho abakristo bakoranira. Iyo koraniro ry'abakristo rizoba rirongowe n'abarongozi 6 bagizwe n'umwungere, umwigisha, umuvugishwa, intumwa n'umuvugabutumwa hamwe n'umudiyakoni mukuru. Aho uzosanga umurongozi wese afise ibiro akoreramwo mu gutegura ibikorwa bitandukanye kandi agakora ico yahamagariwe gukora nk'urugingo rw'umubiri wa Kristo. Reka turabire hamwe ikimenyetso kitwereka ko vy'ukuri ishengero rya Kristo ko ryateye imbere. Igihe cyose tuzobona abantu bihana bakizera Yesu ndetse bakanabatizwa, ico kizoba ari ikimenyetso c'ukuri ko turiko turatera imbere. Ico nico kimenyetso catera intege intumwa mw'ishengero rya Kristo rya mbere. Tumaze igihe kirekire Satani yaradufunze amaso, bigatuma tutamenya ico twoharanira canke ico twoshiramwo ingufu, kuko tutigeze tumenya ukuri kw'iterambere ry'ishengero rya Kristo. Twama twibwira ko iterambere ry'ishengero ko ari kubaka amazu y'ishengero kanaka, kuronka ibikoresho by'amajwi, kugura ikibanza cacu bwite, kubaka amashure canke ibitaro, amakwe menshi, kumbure kuba harabaye igwirirana ry'abantu bavuye mu yandi madini, ko inzu y'Imana isa neza, kuba twaramenyekanishije urushengero mu gihugu canke ku rwego mpuzamakungu, no kuba twararonse imfashanyo muri aba canke bariye. Kumbure ko rwagendewe mu bikorane twakoze n'abungere bo mu bindi bihugu, vyaba ivya kure canke ivya hafi, ndetse ko twanabonye abategetsi, abacuruzi n'abandi bakomeye mu gihugu baza gusengera mu rushengero rwacu n'ibindi n'ibindi. Ibi nivyo amadini canke amashengero aharanira, ariko ibi sivyo ishengero rya Kristo ryo riharanira. Bagurano ba Kristo, twikangure kugira tubone ibihe by'impemburo uko vyoza. Nagomba ndabamenyeshe ko twihenze, iryo atari ryo terambere nyaterambere ry'ishengero rya Kristo, kuko byinshi muri ivyo birashoboka ko n'ayandi mashirahamwe atari Kristo ko ari vyo aharanira. Twikangure ivyo ntibikatunezereze canke ngo duharanire kubigerako mu kibanza ca mbere, kuko nta neza ibirimo. Twame tuzirikana mu mitima yacu ko iterambere ry'ishengero rya Kristo ari iyongerekana ry'abihana
bakizera Yesu KRISTO ndetse bakanabatizwa mu mazi. Uko niko ishengero rya mbere ryateye imbere ngo umwami Imana akabongera imisi yose abama barakizwa. Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya 2 ku murongo wa 47 ngo kandi abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya 2 ku murongo wa 41. Twirinde ntidute intumbero yacu. Igikorwa icyo ari cyo cyose twokora kidaharanira kuzana benshi kuri KRISTO nta mpera tuzokironkera kandi no guhomba. Nukumenya neza ko benshi bahisemwo kubaka no kumenyekanisha amazina y'amashengero n'amadini batanguje kurusha kumenyekanisha izina rya Yesu KRISTO ryo riruta ayandi mazina yose. Ibi ndabivuze nisunze uko ishengero rya mbere ryabayeho n'ico ryaharanira inyuma y'igihe Yesu aduga asubiye kwa se mw'ijuru. Nta yindi nyungu babona, nta rindi terambere bifuza kugerako atari kubona bene wabo n'abatari bene wabo bahindukiriye umwami Yesu. Bantu mwatewe iteka ryo kuragira intama za data, ureke tuziyoborere mw'irembo kwa nyenezo azoduhemba. Namwe ntama canke bane bato mugamburukire abungere banyu na cane cane umwami wacu Yesu KRISTO, gutyo tuzorangiza urugendo rwacu amahoro. Murakoze kandi mwemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.